Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Musangwa amahoro bakunze mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu kaze mukurikira amakuru yo kuri uno munsi wa kabiri igenekerezo rya 17/0 umwaka wa 2023 mu nkundire ndahere ku ngingo nkuru ashimikiye ko Buramatari w'intara ya Kirundo yarafashe ingingo ibuza abanyagihugu arongoye gushorera umwimbo wabo mu zindi ntara, ingingo ariko inegurwa nabo banyagihugu navyo nyene twabibateguriye. Nayo hamwe leta ya Gitega ngo itoba amaso kugira ngo ikurikiranire hafi ingingo umushikiranganje w'ubutungane atekanya gufata yo gufuta umunyororo ku byaha bimwe ibintu ngo bishobora kuba bibi kurusha. Ivyo bivugwa n'umukuru w'umugambwe RDB asanzwe yarize ibijanye n'amategeko, ahavuga kandi ivyo kugwa kugira amabohero ari mu bitigiri birenze by'abapfungwa ashobore gutezurirwa. Hiya ari incamake mu kanya turinjira mu idonido byano makuru. Ndasubiye kubaramutsa n'amakuru tuyahere mu bijanye n'umutekano w'impunzi, aho umugwi w'abamayimayi baraye biyemereye ku mugaragaro ko aribo bamaze iminsi bakora ibitero mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi. Ni mu gihe bahora bavuga ko abo barundi aribo bitera kugira ngo baronke ubuhungiro mu bihugu vya Buraya. Mari Anje Irakoze adushikane aho mu ikambi ya Rusenda. Kuri uyu wa mbere niho bamwe mu ndongozi z'umugwi w'abagwanyi b'abamayimayi bakoranya abarongoye iyo kambi y'impunzi abarundi bahungiyemwe y'Irusenda mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi, abaserukira umugwi w'igihugu ujejwe impunzi muri ako karere CNR hamwe n'abaserukira HCR muri iyo kambi, maze bemanga ku mugaragaro ko aribo bamaze imisi bagaba ibitero muri iyo kambi y'impunzi. Uyu numwe muri abo barundi bahahungiye avyigana. Ejo itariki 16 mayimayi iserukiwe n'umukapiteni yitwa Mamadu yashoboye gutumako komiseri arongoye igipolisi no mu nkambi, biro directeur iserukiwe na perezida Yande Olivier, CNR iserukiwe na administrateur atwari no nkambi, n'abandi banyagihugu batari bake n'abandi batware batandukanye. Yiyemereye ku mugaragaro muri village 17 mu site ya Gatungo ya mbere ko ari igati igitero mu nkambi ya Rusenda itariki 2 z'ukwezi kwa mbere ku mugabo umwe atazira musore, bavuze yuko amuvugije ngo yoba abaga inka z'abanyamurenge. Uwaje arongoye uwo mugwi w'abamayimayi yemeje ko bafise ababaha amakuru bari muri iyo kambi ya Rusenda. Abarundi bahungiye ahi Rusenda bavuga ko abo babadodobereza batanga amakuru ku bagwanyi b'abamayimayi ari imbonerakure hamwe n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi. Izo mpunzi zivuga kandi ko zifise umutima uhagaze kuko bamwe muri izo mbonerakure baja bafise amagrade manini muri uwo mugwi w'abamayimayi. Ni mu gihe bamwe muri izo mbonerakure baje muri iyo kambi biyita impunzi, ivyo abo barundi bavuga ko bibateye umutima uhagaze. Bavuze yuko bafite documentation ibaha amakuru neza n'aha mu nkambi. Icyo gihe bamanutse baje bari kumwe n'umurundi w'umumayimayi. Uwo murundi baramubaza bati ko twakwibaza kuri umurefije, hagati yo kumurefije no kuba umumayimayi bishimye kurikira avuga ati jewe ngiye kuba umumayimayi. Ibibazo dufite mu nkambi ya Rusenda n'ikibazo hari imbonerakure banje bakora documentation y'Uburundi. Ubu niwe bakorana n'abo bamayimayi mu konona umutekano w'iyi nkambi. Hariho uwitwa Karatusi ari umusirikare kandi akorera documentation y'Uburundi, izina ryiwe Inosa, afite ikarade mu kimayimayi kandi rikomeye. Ubu ariko agerageza gutera ubwoba umuntu wese ari mu nkambi ya Rusenda. Abo bamayimayi bahejeje kwemanga ko aribo bakora ibitero muri iyo kambi, bahungabanya umutekano w'impunzi mu kubasahura bongera babasinzikariza ubuzima. Bamwe mu barongoye inzego aho mu ikambi uhereye kuwo bita mustanteri bahavuye batanga impanuro kuri uwo mugwi w'abagwanyi, bawusaba ko utosubira kudurumbanya no guhohotera impunzi. Ivyo izo mpunzi zibona ko bidakwiye mu gihe atana rimwe ubutegetsi bwa Kongo burigera bukurikirana abo bagwanyi ngo babazwe kuri ayo mabi babakorera. Mwomenya ko ibirindiro vy'abo bagwanyi b'abamayimayi biri nko ku birometero 2 vy'ahari iyo kambi y'impunzi z'abarundi y'Irusenda.
Mari Ange Rakoze urakenuye mu kanya twandaniriza mu yavugwa mu gihugu duhereye mu ntara ya Muyinga ahavugwa ingwara yateye igitungwa c'ingurube. Hiyadukije indwara ifata igitungwa c'ingurube mu mitumba itandukanye yo muri komine Giteranyi intara ya Muyinga. Iyo ngwara rero ikaba yatumye mustanteri w'iyo komine afata ingingo yo guhagarika ibagwa ry'ingurube ku mitumba imaze gufatwa hamwe no kuzisohora uruhongore. Uwo mutegetsi wa komine Giteranyi yabicishije mu itangazo rigenewe abanyagihugu ryo kuwa 14/0 uyu mwaka wa 2023. Ino nkuru twayiteguriwe na Dani Claire iratwumva. Nk'uko biri mu itangazo ryasohowe kuri wa 14/0/2023 na Florida Nduwayezu mustanteri wa komine Giteranyi, iyo ngwara ifata ingurube imaze kwibonekeza ku mitumba ishika 12 y'iyo komine. Iyo mitumba ni Kinanira, Kinyami, Gasenyi, Rumandari, Shoza, Kabogo, Rubenga, Mika, Mikoni, Bisiga, Karugunda hamwe na Mugano. Florida Nduwayezu avuga ko iyo ngwara itaramenyekana, ariko nk'uko biri mu itangazo ryiwe ibimenyetso by'iyo ngwara nuko ingurube zibura akayabagu, zikaka umuriro, zikarasira amaraso ku rukoba hamwe no ku matama. Nduwayezu Florida rero akaba yafashe ingingo ko atangurube n'imwe yemerewe kuva ku muhana ija ku wundi canke ku mutumba ija ku wundi mu mitumba yose igize komine Giteranyi. Yahagaritse kandi kubaga ingurube ku mitumba yibonekeza ko iyo ngwara mu kurindira ibizova ku bipimo n'amatohoza vy'iyo ngwara. Mu itangazo ryiwe mustanteri wa komine Giteranyi agategeka abayangayanga bakorera ku mitumba itavuzwe kubagira ku mihana baguriye ko ibitungwa babifashijemwo n'abaganga b'ibitungwa, kandi ko bibujijwe kugurira ingurube ku mitumba yibonekeje ko iyo ngwara. Mustanteri Nduwayezu Florida akaba arangiza itangazo ryiwe asaba abajejwe ubworozi, intwaro hamwe n'abapolisi gukurikirana ishigwa mu ngiro y'iyo ngingo zafashwe. Twamenyesha ko iyo ngwara itaramenyekana imaze kwibonekeza kandi mu mitumba imwe igize komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo. Dani Claire iratwumva. Mu makuru y'intwaro tuve mu buraruko tuje mu manuko bw'igihugu aho bamwe mu bayobozi b'amashure yo mu ntara ya Bururi biyamiriza intererano y'amafaranga batojwe n'ubujejwe indero muri iyo ntara. Kubuye mutegetsi ayo mahera ngo agenewe agatutu inyuma y'urugendo rw'umushikiranganje w'indero rwari rutegekanijwe kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 17/0. Uretse ko abo barongoye amashure bavuga ko badafise uburyo bukwiye bwo gukoresha, babona ko ari ubuhinga buriko burakoreshwa n'ubujejwe igisata c'indero mu ntara ya Bururi kugira ngo yibe amafaranga. Kurikira umwe mu bayobozi b'amashure mu ntara ya Bururi yavyiganiye Radio RPA. Jende umwe mu bayobozi b'amashuri, abayobozi b'indero mu ntara ya Bururi ku igenekerezo rya 12 ukwezi kwa mbere, umuyobozi w'indero mu ntara Sabiyumva Antoine yatumenyesha yuko mu ntumbero yo kwakira umushikiranganje w'indero agendera intara ya Bururi ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa mbere ko hateganijwe ko bategerezwa gutanga amafaranga y'akavuna musase y'abayobozi n'uwo mushikiranganje w'indero. Itangazo yatumenyesheje ku rubuga ngurukanabumenyi yavuga yuko amashuri y'uburaro n'amashuri yigenga azotanga 50. Umuyobozi w'ishuri wese azotanga 50. Yandi mashuri nayo yibukira amakomine 30. Amashuri shingiro azotanga hagati y'5,000 n'10,000. Ivyo rero akaba yatanze iminsi 2 gusa kuyatanga. Avuga ko ku munsi wa Mungu ariho hategerezwa gutangwa ya nyuma. Tukabaza n'ukuntu dusanzwe dufise ingorane z'uburyo nta buryo tugifise kugura ingwa, kugura ibikoresho vy'ishuri n'ivyo tugishobora gukora kubera uburyo buke dusanganye. Hagaca hiyongera ko rero ivy'umuyobozi adusaba. Twe twabaje ikibazo tuti mbega hamwe umushikiranganje atoronka umwanya wo kuja muri iyo bisi yafashisema bizogenda gute? Canke mbega umuyobozi umwe wese azofata ibingana n'amafaranga yatanze? Twe twibaza ko abusuma bweruye bw'uwo muyobozi w'indero mu ntara ariko aratunganya, kuko arafata ingingo abahanuza. Biradutera ingorane cane twebwe yaduhanze ku buryo umengo amashuri twoyaheba tugatanga imihoho kubera dukoresha amakosa cane. Twebwe turabaza bagenzi bacu mu zindi ntara bariko baragenderwa n'abashikiranganje batandukanye uko bigenda, baratubwira bati twebwe ntaco dutanga, ico dutanga n'itegeko gusa ryo kuza kwakira umushikiranganje adutwara. None uyu aronse inzira yo kwiba, twebwe
twiyamiriza umugambi wo muyobozi w'indero mu ntara tugasaba ko ukuri umushikiranganji w'indero yodutabara akadukura ku muyobozi. Mu ruganda rwa radio RPA twagerageje kurondera Antoine Sabiyumva ajejwe igisata c'indero mu ntara ya Bururi ariko akaba atitavye telefone yiwe ngendanwa. Twandaniriza mu gisata c'ubutunzi ku nkuru iciye ku masonga Banki ya Republika y'u Burundi yarayitezuriye amashirahamwe atanga ingurane ayo kuziganya no kuguranana hamwe n'amazu yo kuvunja amafaranga y'agaciro kubijanye n'amafaranga ayo mashirahamwe atarekuriwe kurenza mu kubitsa no mu kubikuza. Mwikete ryo kuri uyu wa mbere ryatewe ku mukono n'umuyobozi w'Ibanki nkuru ya Republika y'u Burundi BRB Dieudonné Murengerantwari hamenyesha ko bihweje ibikorwa vyayo amenyesha ko ayo mashirahamwe yemerewe kubandanya akoresha amakonte yayo uko avyituza. Ingingo ihindura ivyari vyamenyeshejwe ayo mashirahamwe mu itangazo ryo kwigenekerezo rya 13/0 uyu mwaka wa 2023. Muri urwo rwandiko kandi Banki nkuru y'igihugu ikaba yari yamenyesheje ko umuntu wese afise ikonte mu ishirahamwe ryo kubikuza canke iryo kubitsa no kuguranana adashobora kubikuza amafaranga arenga miliyoni 15 z'amarundi ku munsi hamwe n'imiliyoni 100 z'amarundi mu kwezi. Iryo tangazo ryavuga kandi ko ata muntu yemerewe kubitsa amafaranga arenga miliyoni 20 z'amarundi. Mu bijanye n'ubutungane leta y'u Burundi ngo irakwiye kuhagabira ikaraba ko ingingo umushikiranganje w'ubutungane atekanya gufata yo gufuta umunyororo ku vyaha bimwe bimwe itazohava iba inkwezi y'ayandi mabi mu Burundi. Bishikirizwa n'umukuru w'umugambwe RDB nyuma y'itangazo ryaraye risohowe kuri uyu wa mbere n'umushikiranganje w'ubutungane. Umunyepolitike Yeremia Minani asanzwe kandi yaranize ibijanye n'amategeko avuga ko igitabo mpanavyaha c'u Burundi kirimwo udusembwa twategerezwa gukosorwa. Kubwiwe naho yakuyeho ivyo guhanisha umunyororo ku vyaha bimwe bimwe ari ngombwa ko uwakoze bene ivyo vyaha abona ko yahanywe by'akarorero naho atoba ari mwibohero. Yeremia Minani arongoye umugambwe RDB. Kuvyerekeye vy'amategeko igitabo mpanavyaha c'u Burundi kirafite utunenge twinshi twagomba gukosorwa ariko tutigera dukosorwa kumvo yibaza ko ari ya politike abatwara igihugu usanga batabona umenga birakenewe cyangwa ugasanga baravyirengagiza cyangwa ugasanga nta n'ivyo bazi. Mu bitabo mpanavyaha byo mu bihugu byose bitandukanye ku isi cyane cyane mu bihugu biteye imbere kuva mu kinjana ca 20 twabonye umuzo w'ibindi ibihano bijya mu bitabo mpanavyaha atari umunyororo. Singomba nk'umuntu naho yokora icaha gitoya aja mu munyororo cyane cyane iyo ico caha gikoze ubwa mbere hagomba kubaho ibindi bihano bisubirira umunyororo ku buryo gufunga umuntu kiba igihano ca nyuma kigomba gukoreshwa. Izi ngingo rero z'umushikiranganje w'ubutungane musanzwe ntizifatwa n'umushikiranganje w'ubutungane. Ibi ni ibintu bimurengeye. Izi zifatwa n'inama nshingamateka iriko irahindura igitabo mpanavyaha niyo itegekanya ati ivyaha ibi nibi ho guhanishwa n'umunyororo cyane cyane iyo bikozwe ubwa mbere bizoza bihanishwa n'iminyororo iyi. Ivyo rero birafasha kuko ubwa mbere ho bituma abantu badafungwa bataja mu busho bakaguma bakora baramura imirimo yabo ariko bahanwe ku vyaha bakoze. Kimwe mu nzira zo gutorera umuti ingorane y'ibitigiri vy'umurengera mu mabohero naho Yeremia Minani asanga leta ikwiye kurekura abanyororo ba politike bafungiwe ubusa kuva cane cane mu mwaka wa 2015. Dusubire tumwumvirize. Ariko rero aho umuntu agomba kugabira nuko bene ibi bihano naho bitaba ari umunyororo bigomba kuba ari bihano vy'ukuri bituma ubihanishijwe abona ko yahanwe ku buryo adasubira kugira agatima wo gukora ico caha kuko ico gihano kigomba kuba igihano ku vy'ukuri. Umuntu aciye aja ku rwego rwa politike nta utazi yuko kuva mu 2015 umuntu afatiye nka hafi hari abanyororo ibihumbi n'ibihumbi bari mu munyororo bafungiwe imvo za politike. Abanyororo ntibagomba kuba mu busho ibi vyara ivyara ingorane. Abanyororo nibo bagomba gutezurirwa koko nambi intumbero y'umushikiranganje yo kugabanya abanyororo bari mu mabohero. Abanyororo bafungiwe ubusa barekuwe kuva kera, barekuwe amabohero yotezuri. Hari abanyororo baheze umunyororo bakaguma mu busho, hari abanyororo bafungwa batagira amadosiye. Kuvyukuri intumbero nyamukuru namba ari yo gutezurira amanyororo. Hari ingingo zigomba gufatwa na cyane cyane zigamije kurinda ko abantu bafungiwe ubusa cyane cyane bafungiwe injira politike.
abanyagihugu mu ntara ya Kirundo bariyamiriza ingendo y'abapolisi yo kubajuragiza babahagarika aho babonye hose kandi hatemewe n'amategeko. Ni mu gihe muri iyo ntara ahemewe ko abapolisi bashobora guhagarika abantu ari muri komine Busoni honyene. Inkuru tubaza Ines Gakiza. Abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo yaba bagendesha ivyuma vyo kwiyunguruza canke abagenda n'amaguru bavuga ko itegeko ry'ubugenduzi bukuru bw'igipolisi ryo kuwa kane za kuno kwezi kwa nzero rishinga aho abapolisi barabira ku imodoka n'abazigendesha batariko barenga amategeko ritariko rirakurikizwa muri iyo ntara. Isoko ryacu rivuga ko abapolisi bataguma hamwe. Ntara ya Kirundo isoko de controle imwe nayo iri Busoni yabya kwishira abantu bita inyaruna rija mu Rwanda n'irija Busoni n'Ibwambarantu. Rero ikintu cyose cyatanga kuvuga ko polisi ngamukiwe nta na rimwe yashwa mu gihe abapolisi baguma biro. Uyu munyagihugu wo mu ntara ya Kirundo aratubwira ibice abo bapolisi baba barimwo. Nk'umukingo nobwira ko abantu bakorera kamita kw'isentare kwa Tasiyana kurata kuri BCB no kubajyabwabira aho bita kumurambo n'ibirindiro bishinzwe bikora biguma biyerera. Rero usanga usanga kw'isoko basanga kurya ku ntega baguma biruka kubera bashwe n'imoto. Abagendesha ivyuma vyo kwiyunguruza n'abanyagihugu muri rusangi basaba ko bajejwe igipolisi bosubiza ku murongo abo bapolisi iryo tegeko naryo rikaja mu ngiro. Ubugenduzi bukuru bw'igipolisi bwari bwamenyesheje ko ivyo bibanza bigabanijwe kugira ubusuma no gutukisha igipolisi bikorwa na bamwe mu bapolisi bihagarare, buca busaba ko iyo ngingo icitangura gushigwa mu ngiro. Ines Gakiza. Tukiri ngaho nyene mu ntara ya Kirundo kuva mu ndwi iheze birabujijwe ko hari umwimbu w'ibifungurwa uva mu ntara ya Kirundo ukajanwa kudandazwa mu zindi ntara. Iyo ngingo ikaba yafashwe na buramatari w'iyo ntara. Eka hari n'izindi ngingo zitari nke ziyiherekeza zafashwe n'uyo mutegetsi mu ntara mu ntumbero yo gukingira umwimbu hamwe no kurwanya urudandazwa rwa magendo. Inkuru tubaza Eric Niyonzima. Mwitangazo ryo kwa 14 muri kuno kwezi Albert Atungimana buramatari w'intara ya Kirundo yarerekanye ko kuva kuri iyo tariki atamuntu n'umwe ari kuri gupakira imyimbo ija kudandazwa mu zindi ntara kiretse aronkejwe uruhusha. Ubwo nabwo ngo ruzotangwa ariko yerekanywe icemezo kivuye mu ndongozi z'intara cyari ubiko bizoshikiramwo. Abatsindiye amasoko manini nabo basabwa kuzokwerekana ico bita bodo commande nayo nyene kazobanza kwemezwa n'indongozi z'intara bizoshikiramwo. Muri iryo tangazo nyene buramatari wa Kirundo yarerekanye kandi imihora yo makomine ya Bwambarangwe hamwe na Ntega aho bibujijwe gucishamwo imyimbo, amabaro y'impunzu, isukari hamwe n'insinga z'amatara. Iyindi mihora ibujijwe gucishamwo imyimbo ni ku biyaga vya Bwero, Katsingiri hamwe no ku ruzi Nyamabuno. Uretse ivyo ngo n'umugwazo urabujijwe kandi abazofatwa babikoze ngo bazohana. Muri iryo tangazo buramatari w'intara ya Kirundo yamenyesheje ko izo ngingo zafashwe mu ntumbero yo gukingira umwimbo no kugwanya urudandazwa rwa magendo. Akaba yisavye ba mustanteri n'abajejwe inzego z'umutekano gukorana mu ntumbero yo gukingira umwimbo. Urakoze nawe we Eric Niyonzima. Izo ngingo rero zisanzwe zitarabwa ryiza n'abanyagihugu ku bwabo bakabona ko leta itari ikwiye kuza iraraba gusa ingene bashora umwimbu wabo ahubwo yari ikwiye kubibuka niyo bariko baritegurira kurima no gutera. Umvirize umwe mu banyagihugu bo ngaho mu ntara ya Kirundo yaganiriye na radio RPA. Nukuvuga ejo jewe nakorekere ivumbi mu gitore y'Ibusoni. Rero ikibazo c'abarimyi ni iki? Bavuga bati twebwe iyo hageze kugura imbuto leta cyangwa se abatware ntawumenya iyo mbuto tuyikura. Nimba akadeni umuntu yaka kugura imbuto, nimba akadeni umuntu yaka kugura umwavu niwe yimenya. Rero saja kwera ngo bireze ikigace fata ingingo ko tamene igihugu yemerewe gushora ibiharage kandi ari usanga yabishora kugira ashobore kwishura akadeni kabandi agenda twasigaranye cyangwa se ari usanga igihugu kurima yabigize uruganda byumvikana yuko ibiharage yateza kubishora hari hose bizimvye kugira ngo isaronse. Ubu rero ibiharage birenze komine umva rero baba aridoga tudufatira kw'ingingo mugabo mu gihe cy'iteragiro cy'ugura imbuto bitubabona mugabo byera tudufatira kw'ingingo. Izo ngingo badufatira twebwe se dukinye cyangwa abana bacu bakinye twese tubasomera tumye dukora rasiyo badufashije n'ibyo. Tugume ngaho nyene mu buraruko bw'igihugu mu bijanye n'amakuru y'imibano aho bamwe mu banyagihugu baba mu makaritie amwe agize igisagara ca Ngozi banegura inyifato ya bamwe mu banyagihugu bata imicafu ahariho hose na cane cane mu bibanza bigaragara biri hagati y'amazu n'ayandi. Abo banyagihugu basaba ababijejwe ko bobikurikiranira hafi indwara zifatiye kw'isuku rike zitarabashwaramwo. N'inkuru tubaza Elisi Mugisha.
Iyo micafu itabwa hagati y'amazu ibangamiye abanyagihugu yibonekeza mu makartier amwe agize igisagara ca Ngozi. Abanyagihugu batari bake bo muri ayo makartier bavuga ko iyo micafu hatagize igikorwa ishobora kubatera indwara ziturutse ku isuku rike. Uyu ni umwe muri abo banyagihugu avyidoga. Henshi mu gisagara ca Ngozi ahantu usanga hari espace vide kuvuga ngo hatubatse ari hagati y'ayandi mazu usanga ariho bahinduye iyarara. Biva mu mpangu zabo barazina bakarundi ugasanga bigeneye nk'iparcelle y'umuntu bitari amenaje bivanye n'uburyo bwo kuyubaka adafise usanga barabirundarunze. Niyo haciye uravyumva nyene ko ari iyarara kuko ahanuka kuba ahantu hamaze kuba hanuka mva ko niho buri sawa n'umutekano ntiwo bukwiye wabahaca kuko biraderanja kandi muvyobura n'ingaruka bitera ku magara y'abantu. Abandi banyagihugu babangamiwe n'umunuko uturutse ku myanda n'ababa mu makartier Kigarama hamwe na Kinyami ahegereye ibagiro bavuga ko ibisigarira by'ibitungwa byabazwe ari byo bibatera uyo munuko. Byo ku matuniro byobye n'ibijyanye n'ibya bideshe bakura mu mayisoma y'ibikoko ugasanga rero byaruzuranye hajya niko navyo nyene birateza umutekano mu rwego kw'ibisazi nyene biraza bikahaduma hama bikinjira mu mihana y'abantu ngaha begereye haya za Kigarama munsi y'ibarabara kuko haruguru ho urabona ko nta nyinshi zihari ariko nabo nyene barabatusha baba ariko baba nyene biri kumwe n'amatuniro muri quartier ya Kinyamide. Abo banyagihugu basaba abajejwe intwaro gukurikirana abantu bose bati imicafu ahariho hose nabo bajejwe ibagiro kugira ngo barondere ikindi kibanza kitegereye imihana y'abantu botsamwe iyo myanda n'imicafu. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ubahuka. Uyu munsi tukagaruka ku isamburwa ry'amazu yo muri zone ya Buterere komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Ibomogwa ryabaye giturumbuka abo vyebwa batabimenyeshejwe. Josiane Muzaneza n'abatumire biwe bakaza guca irya nino ico kibazo yaba kubijanye n'amategeko yahonyanzwe eka mbere no kuco leta n'abashinga amateka abo baserukira abanyagihugu babwirizwa gukora kugira barenganure ababatoye. Ubahuka. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riratomora neza ko abarundi bose bangana imbere y'amategeko kandi ko umurundi wese afise uburenganzira bwo kugira haba. Ariko muri leta y'ubu icigaragaza nuko umenga hari abarundi banyagupfa. Akarorero ka hafi naka abanyagihugu bo muri serire ya gatatu ya zone Buterere bazinduwe kuri uyu wa 90 n'urwamo rw'imashini vyariko bibabomorera kamazu batigeze banateguzwa. Ico gikorwa kikaba cari gihagarariwe n'umushikiranganje w'ubushikiranganje bw'uburaro n'inyubako Dieudonné Dukundane ariko n'uburongoye igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana. Abatari bake baguye igihumure bamwe mbere banabifata nk'umuvumo kubera ko ivyo vyakozwe ataho vyari bwigere biba. Mbega none iyo nyifato ya leta itangira ihe shusho ku gihugu ababikoze bo boba bahunyanza amategeko nkana canke kwabaye kutamenya ni giki cari gikwiye gukorwa mu maguru masha kugira ngo abo banyagihugu barenganijwe n'abari bajejwe kubakingira barenganurwe. Ibi ni bimwe mu bibazo abatumire bacu ari bo Leonard Nyangoma arongoye umugambwe CNDD hamwe n'umushinga wa manza Yves Runyagu baza gucijya nino mu kiganiro ubahuka cyo kuri wa 17 umwaka wa 2023 mugira mushikirizwe na jewe Josiane Muzaneza. Ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze. Ndasubiye kubaramutsa nkuko abatari bake mwagiye murabikurikirana mu kubomora amazu y'abanyagihugu bo muri serire ya gatatu ya zone Buterere. Leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganje Dieudonné Dukundane ajejwe inyubako n'uburaro yavuze ko hari mu ntumbero yo kubakingira ibiza bitandukanye. Ivyabo abanyagihugu bamirira kure kuko babibonamwo ugwenge bwo kubomora ngo bahashira abandi bifise narije hari n'ayandi makaratiye abangamiwe kubasumvya ariko atigeza ko mwakomwa. Umviriza baganiriye na RP yabukeye baraye babomoye mu mazu yabo inyuma yo kuyasambura. Ibintu twari tubonye ni ibintu byaduteye ikibazo n'isaha dusobanukirwa kuko twebwe ahantu twaharose kuva mu bihumbi 2000 twaraguze dufite abo twaguriye kandi tubura biciye mu mategeko baratwandikira n'ubutaka turaburiha kandi aha hantu hacu turafite n'amatara n'amazi rero ga
ntibigeze batugisha n'inama yo kuza kutubomoza twe twabyutse dusanga amamashini yamaze gushika twaguye mu kangarateka ni ukuvuga badusohoye nk'imishenzi n'ibintu bidasobanutse n'iyi saha turi mw'ibarabara ntidufite ico tuva niyo tuja twarubahirije tuvuye ku bibase imetero 6 zibarabara kandi ikigira kabiri twebwe abo muri seri ya gatatu sinzi ukuntu abatware baguma batwirukako kandi hari n'abandi bubatse tujise ku bibase kandi baravyegereza cyane quartier 10 naho nyene irimwo abategetsi bakomakomeye irimwo gipolisi irimwo abasirikare irimwo ba procureur bitubona twebwe ukuntu batwirukako ariko abo muri 10 ntibabiruke. Inyuma y'iminsi 5 iyo miryango itawe mwibarabara urongoye igisagara ca Bujumbura yari nawe nyene mu bari bahagarariye ico gikorwa yaravuye mu gacerere kuri uyu wa 14 yavuye ashimangira ivyashikirijwe n'umushikiranganje Dieudonné Dukundane mu vyajejwe hari mu buraro nahatashotse amenyesha ko hari abarenganijwe basamburirwa kandi bari bubatse biciye mu mategeko mu mvuga ifobetse yasavye uwo bafise impapuro zikwiye kuza kubitura kugira ngo barabe ingene bamutunganiriza. Una yale yarapanze ico gikorwa kuza kubumuriza nzu ziriko ziraduga umukuru w'igisagara yamubwiye ati genda ukuri nta n'uburenganzira bwo mfise gutegeka umushikiranganje uwo n'umugambi w'igihugu yatumwe rero n'igihugu kugira ngo uburaro bw'abantu ntibutangwe mu kajagari. Rero jewe turajwe n'ishinga kugira ngo umwene gihugu yubake mu mategeko yubake ahantu ashobora kuzoba ejo niyategwa n'amazi ntibazo kumidura ati mubona bubaka mubona yarababwiye ati abafise inkaratasi mwese murazizana. Mbega none hagati yo gusuzuma abubatse bidaciye mu mategeko hamwe no gusambura amazu igikorwa cyari gikwiye kubanziriza ikindi ni ikihe? Ibi ni bimwe mu bibazo byinshi abarundi sinzi bibajije inyuma yayo majambo yashikirijwe n'urongoye igisagara ca Bujumbura abitumwe nk'uko avyivugira n'umushikiranganje w'inyubako n'uburaro. Bamwe mu baganiriye na RPA bibaza igituma leta igiye kugirira impuhwe abo banyagihugu inyuma yo kwakira amafaranga yabo barihiye ubwo butaka bubatsemwo ikanabibahera impapuro zemeza ko arahabo. Leonardo Nyangoma numwe mu banyepolitike b'abarundi asanzwe narongoye umugambwe CNDD kubwiwe nguretse ko ikosa rinini rifise leta ngo nabo babubatse badafise impusha canke impapuro bahawe bategerezwa kubahirizwa kuko nabari abana b'igihugu kandi bakereye nabo nyene aho bakika umusaya nk'abandi. Amakosa yega leta kuko abo banyagihugu igihe bahagerera bubaka ngaho mushikirwati cyo muri zone ya Buterere leta yariho. Ikosa rikomeye leta yarahonyanze amategeko kuko abo bubatse muri cyo kigwati ntibayihaye nka bose baravuga yuko bafise impapuro za leta zibaha uruhusha uburenganzira bwo kubaka aho hantu cyo kimwe n'abandi mu gisagara ca Bujumbura bagiye barubaka hirya no hino bubatse baciye mu mategeko. Noneho naho bataba bafise amakaratasi umuntu aguma ari umuntu nukumusonera ndugusonera abanyagihugu ntibo bikora kuja babikoze n'umujinya mwinshi n'ikibi cinshi. Bwa mbere na mbere aho kubikora giturumbuka leta yari kubanza kubimenyesha abanyagihugu ikabagisha inama kuko ifise inzego kuva hasi gushika hejuru gushika mu gacimbiri hanyuma ikamenyesha abanyagihugu ibituma bagomba kubimura kandi ku neza yabo mugabo bakerekana neza yuko ari ibintu vyizwe neza atari bya bindi bisunitswe n'impwemu bapfa kuzana kugira ngo bahotore abanyagihugu. Rero ico gikorwa rurumva nticari kigoye kugirisha inama abanyagihugu hanyuma ikabarangira n'ahandi bimukira ikabaronderera ibibanza by'ahandi bashobora kugenda bakubaka kandi ikabaha n'umuzibukiro n'amafaranga kugira ngo bashobore kubaka kuko nta buryo baba bafise. Rero nk'ubu muri ibi bihe rero ko amazu yasambuwe abanyagihugu bari mwibarabara none bararabutura none leta ko ari yijejwe abanyagihugu bose yibaza yuko bari arisho gituma mu kurindira ko ibaha handi kongera ikabubakira ikabaha amafaranga yo kubaka. Muri ibi bihe
aho kubarekera mw'ibarabara yoba yarondera uburaro ahandi canke kubaka amazu y'amahema bakaba bararindiriramwo. Nijisho n'ugutwi n'ijwi ry'abanyagihugu. Ico kiyago cabuze ni naco umushingwamanza Yves Runyagu anegura nk'umunyamategeko we ahamagarira leta kwiyubara ikareka kurenga amategeko nkana ndetse hakanatomogwa ibijanye n'amategeko agenga ugusaba no kuronswa impusha zo kubaka kuko arico conyene co nafasha kumenya abarenze ku mategeko. Kubwiwe rero ngo inyifato yaranze leta mu kubomorera k'abantu amazu itanabagishije inama ngo ntiyihesha icubahiro. Twovuga ko ahanini ari kibazo twibaza ko kijanye nuko mu Burundi atamuco kenshi uhari wo kubaka abantu babanje gusaba kimwe twita autorisation de bâtir. Ivyo rero bituma kenshi na kenshi n'abategetsi bataronka ico bafatira ko kugira ngo bayobora abanimba umuntu yubatse akurikije amategeko canke atayakurikije. Ariko aha umuntu yoreka kunegura ingere vyagenze kubera ko naho abantu babubatse uko kenshi abategetsi kuva hasi gushika hejuru aho abanyagihugu bashobora gushika kenshi usanga babizi ari nabo batanze n'izo mpusha kandi murumva koko nta n'umuntu yo kubaka inzu ngo ihagarare. Hariho abategetsi ku mutumba kuduga inzu ngo yuzure kugeza aho bayinjira bakayibamwo abo bantu batabizi. Ico gihe rero twibaza ko ku bwacu amakosa yabaye nuko bisa n'ibigaragara ko abategetsi batabanje gukora amatohoza neza ngo baganire nabo bantu banye n'amazu bababaze aha canke hariya hoba harabaye amakosa bayabereke banabasabe nkumbure gukosora bimwe na bimwe. Ariko kuza ugahaguruka mu gitondo ukagenda ukabomorera abantu amazu mu by'ukuri birumvikana ko haba harimo kubarengera cane. Twibaza rero ko ari amakosa yabaye umuntu abiravye neza mu mategeko kandi mu by'ukuri mu bihe nk'ivyo byari ngombwa ko nk'abantu baba babikoze baheza bakabikurikiranwako kubera ko ahubwo mu kwibaza ko bariko bararondera guhagararira amategeko bashobora gusanga ari bo ahubwo bayarenzeko. Ico gihe rero n'ingaruka zitegerezwa kubaho. Muhunganira umushingwamanza Yves Runyagu umunyepolitike Leonardo Nyangoma abona ko iyabo Burundi ari igihugu kirangwa n'ubutungane be n'intwaro ya demokarasi. Abashinga amateka be n'umushikiriza manza mukuru bari kuba baramaze gufata mu minwe ico kibazo bakarenganura abo banyagihugu bariko barenganywa izuba riva. Aha uyarongoye umugambwe CNDD anavunyira akagohe abo batowe n'abanyagihugu ngo bakora ico bajejwe binabaye ngombwa basabe kuwagiriwe nayo makosa abogozwe ubutarariye kuko ivyo bikorwa yakoze bitukisha leta yose arimo. Mu bisanzwe mu gihugu hari amategeko bijya bintu byabaye byaramenyekanye cyane mu gihugu cose mu makungu hose urumva ko bitukisha leta. Ukuvuga yuko rero sentare ibaye yaciye bifata mu minwe procureur w'Ibujumbura mu gisagara ca Bujumbura atangura itohoza. Ariko rero turavye aho bigeze ubu kugira ngo abo banyagihugu basubize agateka barenganurwe ubu kubera ayo mazu yabomowe ku itegeko ry'umushikiranganje kuvuga ni leta yabikoze. Umushikiranganje wa mbere yarakwiye kubikwikiranira hafi. Ico no kongera ko mu bihugu harimo demokarasi, mu bihugu inzego z'igihugu zikora neza. Aha inama nshingamateka gufata mu minwe ico kibazo canke inama nkenguza amateka. Abashinga amateka canke abakenguza amateka batowe muri ico gisagara ca Bujumbura bategerezwa buno nyene guca bashika ngaho ivyo bikorwa bigahise vyabereye bakumviriza abanyagihugu bakabitohoza hanyuma bagaca batuma kumushikiranganje ndetse bamaze kuvyumva ku radio honyine baca batuma kumushikiranganje ajejwe ivyo bikorwa vya leta bakamubaza ibibazo icatumye akora ivyo bintu byose bikenewe bagashiraho n'umugwi gukora itohoza kuri ivyo byose hanyuma basanze koko leta iri mu makosa
leta igaca itanga imihoho niko vyateza kugenda atari leta yose umushikiranganje ajuje ivyo bikorwa vya leta bagasaba yuko atanga imihoho kandi agacava mu nyene niko vyategerezwa kugenda hanyuma n'uyundi yategerezwa gukurikirana hafi ico kibazo ni wa wundi bita umuhuza nawe ni umuhuza mu banyagihugu ateza gukurikirana amakosa yose ariko araba mu gihugu abantu barenganywa ikabumviriza naho baba bataje kuyitura nk'ivyo yaravyumvise yari gwica bifata mu minwe ikabitohoza hanyuma ikagira ico ishikirije ataraho umukuru w'igihugu niwe aramutswe igihugu niwe se barundi urumva abarundi bose abanyagihugu bose twavuga ko ari nk'abana b'igihugu niwe abajejwe abo bantu rero ntiyo batamwibarabara yobumviriza hanyuma akagerageza gutora inyishu abahanuzi bakamufasha agatora inyishu ico kibazo tikinagoye nimba ivyo bavuga ari vyo bakabitohoza izo ngwara bavuga iyo myuzure bavuga bakabitohoza basanze bitizwe neza abanyagihugu bakagumaho bakagaruka mu bibanza vyabo hanyuma leta igasubira ikabubakira ayo mazu yabomowe nimba ivyo rero ari vyo bavuga harakozwe itohoza rikwiye byerekeye izo ndwara n'iyo myuzure bakabaronderera ahandi bubaka bakabaha n'amafaranga y'umuzibukiro yo kubaka amazu kuko ntibahihaye bari bahawe na leta aha rero ijambo rya nyuma nibaza ko ari umukuru w'igihugu namwe bakunzi ba RPA nino ngahe ikiganiro bahuka twari twabateguriye kuri uyu munsi giciye kigarukira mwakoze mwebwe mwese bari muduteza abiri bakoze n'abantu batumire bacu badufashije gukijya nino ikibazo c'abanyagihugu bo muri zone Buterere batarumye barabara na leta nyuma yo kubabomorera kamazu yabo bubatse biciye mu mategeko igikorwa nk'uko mwavyumvise cyakozwe habonyanza amategeko na cyane cyane ko abo banyagihugu batigeze banasigurirwa impamvu canke ngo banamenyeshwe ko leta itegekanya kubimura muri ico kibanza tuzari muza neza nariko ndabashikiriza kino kiganiro ndabikebanuye ndabipfuriza kuranirwa mu banyu no mu vyanyu Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho butaha ubahuka nuko rero bakunzi mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu ni hano ku kiganiro ubahuka ikiye dusozerera amakuru yo kuri uno munsi wa kabiri igenekerezo rya 17/0 umwaka wa 2023 nshimire mwebwe mwari muduteze yompi abamenyesha amakuru bayatororokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira nabo nyene bakenuye kuri mikro bari kumwe na Emmanuel Ningeko nkaba ndabasezeye ndabipfuriza amahoro iwanyu